Yesu ashimwe. Munkundire ndabagumbire mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Tubahaye ikaze kandi ku ijambo ry'uno munsi twamaze kugaburirwa n'abakozi b'Imana. Imana yahishuriye ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye. Twumvise ijambo ryaturongoye mu masengesho, twumvise indirimbo z'abaririmbyi. Munkundire nanje dusangirire hamwe ic'Imana igize iminsi yaranyigishije mu bikorwa nshinzwe mu rusengero hagati mu barongozi, kuko bamwe bose bafite ibyo bajejwe. Njejwe ingo n'imiryango, kandi iyo njejwe ingo n'imiryango ubwa mbere mfata umwanya wo kwisengera nk'umwe mu bayijejwe, mugabo ngasengera abubatse mbere n'abimirije kubaka, abo bose ndabasengera, kuko urugo nigo fatiro y'ubuzima. Urugo nigo nkomoko y'ivyizerwa. Mugiye kuraba ingene Imana yaremye umugabo, hanyuma ikabona ko atabereye, adakwiriye, adakwije, ikamuronderera umufasha. Mpora niyumvira ico kintu Imana yiyumviriye mu vyiyumviro vyayo. Kandi mu bijanye n'imiryango twubatse, aho niho habonekera ishusho y'ic'Imana yari yarashatse kutugira uhereye kuva muri Edeni. Ibintu bitarononekara, kijya kiringo naho Bibiliya itacerekana ingene cari kimeze mu mwanya muremure, mugabo ndababwire ngo cari igihe ciza. Abubatse muvuge muti amen. Abimirije kubaka muvuge muti amen. Abataravyiyumvira muvuge muti amen. Muraduhenze mwebwe. Muraduhenze. Abataravyiyumvira amen. Reka dusangirire hamwe ijambo rifise urufatiro ruvuga ngo kugendana na Yesu. Duce twugurura Bibiliya zacu dusome Itanguriro igice ca 5 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 24. Itanguriro igice ca 5 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 24. Urufatiro ruvuga ngo kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana. Mwongundira naho ntabikunda cyane, uwo mbwirira mugenza wati kugendana n'Imana. Mu buzima bwa minsi yose kugendana n'Imana. Imana irashaka ko tugenda nayo vyanka vyakunda. Turasomye ajya amajambo, twavuze Itanguriro igice ca 5 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 24. Havuga ngo Henoke amaze imyaka 65 avyara Metusela. Henoke amaze kuvyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300, ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoke yamaze yabaye imyaka 665. Kandi Henoke yagendana n'Imana araheza ntiyabakiboneka, kuko Imana imujanye. Muvuge muti amen. Hallelujah. Bene data, biraryoshe kumva amajambo nk'aya meza. Usomye Bibiliya ivuga urukurikirane rw'uruvyaro kuva kuri Adamu. Uyu Bibiliya ivuze Henoke ariwe tugomba kwiga kuno munsi, yari ugira indwi kuva kuri Adamu. Hano aya majambo twasomye avuga ingene Henoke yagendanye n'Imana, kuko mu majambo twabonye turaza kubona ibice bigize ubuzima bw'abubakanye. Uyu Henoke yagendanye n'Imana na ubwo buzima yabubayemwo bwose uko mubuzi. Yabaye umwana kuko yari afise abamuvyaye, arakura araba umusore kuko abandi bose basore baba mbere, we yagize ubusore burebure. Ubusore bwiwe bungana n'ubutama bwanje ko 65, akaba ariho yiyumvira kurongora. Nagumye niyumvira ati bene data, burya twaranyazwe. Umuntu angana na jewe niho yabaciyumvira kurongora.
mugabo no munsi umuntu angana na jewe atarongoye yarabivuyemwo uwo numwe naho mubwira umukobwa yokwiruka aba yarabivuyemwo pe. Nukuvuga ngo abasore bubu agomba kurongora ni kuva ku myaka 15 bitangura kuremwa, na bamwe batubwira ngo ntibaravyiyumvira burya mu vyiyumviro niyo biri. Ku 16 irashuha, ku 18 bigashuha bigatagata, ku 19 aba batunze barabizi, kuri 20 uco bibona ivyarivyo. Hari naho agomba gusimba amategeko, naho amategeko avuga mu Burundi imyaka 27, hari naho agomba kuyisimba. Enoke rero mvuge ngo yarabaye umwana. Bibiliya yavuze ngo Enoke amaze imyaka 65 avyara Metusela. Arabaye umupapa rero. Avyara Metusela. Enoke amaze kuvyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. Abakora ibiharuro mwo kwibaza mufatiye ku miryango yo mu Barundi. Abarundi abakurikirana ivyo statistike z'imiryango zo kubaho no kuramba bavuga ngo Abarundi mwayene bavyara abana 6. Imiryango yose iri munsi ya 6 burya ntimwashikanye mwayene. Abari kuri 6 ni mwayene, abarenza 6 mwararengeje mwayene. Chawibaza ku myaka tumara aho 65 navuze aba yarahejeje kugira mwayene canke yararengeje mwayene. Gereranya ku biharuro imyaka 300 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. Singomba kubaha devoir mugabo ni washika muhira urashaka kuyikore uvyumve. Mugabo vyose ndabipoperaniriza hamwe ati twaranyazwe bene data, umunezero ic'Imana yari yaratugabiye imyaka twategerezwa kumara ubu siyo tumara. Ubu no munsi abarari vy'ukuramba batubwira ngo 45 ku Barundi, umaze 45 urashaka gushima Imana kuko Imana izoba yakudodesheje. Ukarenza iyo naho uzoba uri mu bazuke bapfuye hanyuma bakazuka. Mvuga ku buzima rero bwa Enoke mu mutima wanje yaranyigishije aho ngomba kuvuga ngo urufatiro twavuze ngo kugendana n'Imana, kandi umurongo twabonye uhereza ku murongo wa 24 muri iki gice twasomye havuga ngo kandi Enoke yagendana n'Imana araheza ntiyabakiboneka kuko Imana imujanye. Hallelujah. Mwibuke imyaka tumara myinshi canke tumara mike, aba bari baragize amahirwe. Mugabo tumara myinshi canke tumara mike, hari imyaka tuzomara munsi y'izuba hanyuma hagere n'igihe tugenda nitube tukiboneka. Hari abazojanwa nka Enoke, hari abazojanwa nka Eliya, mugabo n'abatajanywe muri ubwo buryo barajanwa mu bundi buryo. Kuko uvuye mu isi uzogenda kurorerera inzamba y'iherezo hariya hepfo ku mpanda, mugabo utagendanye n'Imana hari bizogucika. Ubuzima bwa Enoke mvuge ko kubganje ndavuga ngo yarakwiye kujanwa kuko yarafise ibisabwa n'amategeko byose kugira ngo vy'ukuri uyu muntu Imana imujane nk'icitegerezo canke nk'umushuzo ugomba kutubwira ko abagororotsi bagendanye n'Imana hari uwundi munsi tuzosezera isi tugasanganira Yesu mu kirere. Enoke intambuko zishika 3 ngomba kuvuga ko yarazimaze. Urugendo rw'ubwana yararezwe, yavyawe na papa wiwe, naho abavyeyi batabavuga ngaha, abamama batabavuga mu rukurikirane rw'abasogokuruza, mugabo yarezwe nk'abandi bose. Agendana n'Imana mu myaka 65 turaza kumubona nimba Imana imushingiye naye ngo yagendanye n'Imana ari umusore. Nca nibaza abasore turi kumwe ngaha, nta myaka 65 ndakwipfurije ko twaba twagukwiye kwicizere c'ubusore. Nukuvuga ngo abarundi bandi bavuze ngo baba barindiranye kumutana ikara gusa nta kindi kiba gisigaye. Ariko
yagendanye n'Imana ari umusore. Aho nca nibaza ati ubuzima bwo kugendana n'Imana umuntu arabutegura akagendana n'Imana ari umwana. Abavyeyi bamwigishije kuko Enoke yigishijwe n'abavyeyi bamwibarutse, kandi ntihari hakiri kure ngo ayoberwe ivyashikiye Adamu canke ngo bagende barabihanahana gutyo. Yarigishijwe aramenya ingorane zabaye kuri basogokuru, abavyeyi biwe baramwigisha, agendana n'Imana imyaka y'ubusore bwose. Hari abantu ubuzima bwabo bw'ubusore Imana hajya yobuharura ikabuha amanota. Abasore turi kumwe ngaha turabipfurije kugendana n'Imana nk'uko Enoke yagendanye n'Imana, kandi ntahe yononekaye mu busore. Burya ntiwibaze ngo ni ikintu ciza ubukozi, kuko intahe yawe izogaruka, uruvyaro rwawe ruzomenya uwo uriwe. Iyo ugize amakosa mu busore wibaza ngo azoyoberana. Jewe singomba kuja muri vyinshi, nari kubabwira ubuzima bw'ubusore iyo ubwononye ingene buza kugukurikirana iyo umaze kwibaruka. Amakosa y'abasore usanga ubusore bwabo bwononekara, ukabona badukorera neza ibikorwa by'Imana, mugabo ugiye kuraba ingene baza kubusozera bwarabayemo ingorane nyinshi niza abantu batamenye, bene kuba barazigize barabimenya mu mitima yabo. Aha nari kubaza umusore wese ari ngaha, mbega uri kuragendana n'Imana? Ko mpwemu yera ari wasuzuma abasore bakijijwe n'abigeme bakijijwe bagendana n'Imana. Wumva Imana yo gushingira intahe mu myaka y'ubusore bwawe. Uburundi bwemera imyaka 21 ku misore, imyaka 18 ku bigeme. Mbega iyo myaka uhereye mu bwana bwawe uri kuragendana n'Imana? Mpwemu yera cacije umutima wawe, uri kuragendana n'Imana? Dufise ibibazo byinshi by'abasore n'inkumi. Abasore bagora abavyeyi, abigeme bagora abavyeyi. Mbere atabatagora abavyeyi gusa, mugabo nabo nyene bigora, kuko ingaruka y'ubusore butwawe nabi cyangwa ubwigeme butwawe nabi, hampande yuko bibabaza abavyeyi biragaruka bikababaza na bene byo. Uri kuragendana n'Imana? Wa murongo ngoma mvuga ngo turagaruka ko uvuga ngo kandi Enoke yagendana n'Imana araheza ntiyabakiboneka uko Imana imujanye. Turarindiriye umuzo wa Kristo. Bamye babiririmba abaririmbyi. Uri kuragendana n'Imana? Mbega yo gutwara kuko uri kuragendana n'Imana. Intahe yawe irazwi n'abavyeyi, intahe yawe irazi n'abasore bagenzawe. Burya abasore baramenya nabene nkuko nabigeme bamenyana. Jewe ndazi ko ari hamabanga abasore babwirana n'abigeme bakabwirana, abavyeyi batamenya n'abarongozi b'ishengero batamenya, bazinanye hagati yabo. Iyo ari umujanja aza kutwiyereka ngaho atagendana n'Imana, bagenzi be barabimenya, kandi n'abavyeyi haraho babirunguruka naho batomenya byose. Enoke imyaka 65 ari umusore agendana n'Imana. Mugabo ubuzima bwa Enoke ntibwagarukiye mu busore gusa. Murazi navuze ngo ingo n'imiryango iragizwe n'abasore n'inkumi n'abandi bana batarashikira iyo myaka. Mugabo cane tuvuge kubijanye n'ingene yarongoye. Amaze kurongora agendana n'Imana imyaka 300 yose. Aha Bibiliya ni kwereka ngo yarigeze yirukana umugore wiwe ajabuje. Imana irinzi mushingira intahe ngo yagendanye n'Imana mu myaka 300, ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. Enoke yubatse urugo rwiwe neza. Kabiri, yareze abana biwe neza, ko birivuga ngo ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. Bivuga ngo yarakwije ibisabwa n'amategeko byose kuba afise umudamu. Imana imwitegereje ati Enoke na madamu wiwe bagendana nanje. Imana irabibona. Enoke uruvyaro rwiwe rw'abahungu n'abakobwa arureze neza, n'umurongozi mwiza w'urugo rwiwe.
naciye nibaza ati mbega iki kibabo Imana iri kiritegereje iri hejuru mw'ijuru ikitegereza abagabo n'abagore, uruvyaro rw'abahungu n'abakobwa. Imana yitegereje ingo zacu ibona turiko turagendana n'Imana. Imana itubona nk'uko yabona Henoki maze ikamunezererwa, hakagera igihe Imana ivuga ati mukozi wanje ndabonye ibyiza ingene wagendanye nanje, aha n'urupfu nturinda kurubona ingo tugende. Bibiliya ivuga ngo Imana iramujana abantu ntibaba kimubona. Abubatse muvuge muti amen. Niko Imana itubona itwitegereje mu ngo zacu. Aba papa ibaravye ingene bariko barabana n'abadamu babo, ibaraba nk'uko yabona Enoki. Abavyeyi hagati yabo n'abana babo ibitegereje ibabona nk'uko Imana yabona Enoki agendana n'Imana, hanyuma Imana iramujana ntiyabakiboneka. Uyu mupapa yaranyigishije ibintu bitari bike kubijanye n'ubuzima bwo kugendana n'Imana. Uyu munsi hari abantu bakizwa umwaka umwe gusa, akaza kugira inkinamico hano, mugabo amajwi yo mu mutima wiwe akamubwira ati wewe naho uhagarara imbere y'abandi wewe ntugendana nanje. Imana niyo yonyene ishobora kujija, niyo ishobora kumenya ivyo, niyo ibizi. Iraza abagendana n'Imana bari ngaha kwa altari, iraza abagendana n'Imana bari mu buzima bwa misi yose, iraza abagendana n'Imana ari abanyeshure ku ishure, iraza abagendana nayo bari mu buzima bwa misi yose. Imana irabazi, kandi abo bagendana n'Imana burya umwanya wari wo wose barashobora gukorerwa nk'ico Enoke yakorewe, kandi nico twese twiteze. Akabazo, ugendana n'Imana? Ugendana n'Imana? Uyu Enoke hari ikindi kintu namwiyumviriyeko. Usomye yabaye umukozi w'Imana muri uru rukurikirane utaza kubona, kuko inyuma yiwe uraza kubona yaravyaye umwana umwe, nawe umwana wiwe avyara wundi umwe, ariho bashitse ku nsozero y'uwitwa Nowa yavyawe n'umuhungu wa Enoke. Hari ikintu nasomye niko ndiyumvira kuri aya majambo, ningane uruvyaro rwa Enoke nigwa ruvyaro rwonyene uwitwa Metusera niwe yaramvye kurusha abandi bana bose ngaha, akagira imyaka 969. Imyaka myinshi, abandi baragize mike, mugabo naho nyene ngaha niyumvira iki, ndavuga ngo hari umugisha ku bavyeyi bagendana n'Imana, uruvyaro rwabo bakagwigisha kugendana n'Imana. Hari umugisha abana bigishijwe n'abavyeyi bazoronka nkagaki nka prime, ni agasunuzo k'imyaka yo kuramba, kuko ni wubaha Imana. Uri umwana wavukiye mu miryango y'abakristo, ndakubwiza ukuri naho baduha 45 y'ubuzima mu Burundi, we ntuzobura gukubita 70. Bibiliya yambariye na 80. Bibiliya ivuga mbere ni washaka na 90 uzoyimara mu izina rya Yesu Kristo. Ni wagendana n'Imana ukumviriza impanuro y'abavyeyi no kuramba bizoherekeza. Iki naco nakibonye mwongaha umugisha, kandi abavyeyi murabizi, umwana iyo yihaye ubugararije, umusore canke umwigeme, hajya imyaka y'ubuzima ntibibaze ngo nikirenga. Mugabo Metusera umwana wa Enoke nukuvuga ngo agira rokoro rw'abandi baramvye ufatiye ku rukurikirane rw'imyaka. Ndipfurije abavyeyi gutoza indero nziza abana babo, kuko hari umugisha umwana yumviye abavyeyi, hari umugisha wo kuramba. Ikindi nabonye mu byo nasomye bijanye na Enoke, nuko Enoke yabaye umukozi w'Imana adasanzwe, kandi yavugishijwe mu gihe kibi. Abantu kuko bagwira bakaba benshi bakaramba, burya n'ivyaha vyabaye byinshi, kandi bakora ivyaha bimwe biteye ubwoba. Reka turaba amajambo makeyi atwereka ico gicapu cibi ndiko ndavuga. Mu cete ca Yuda
ni kimwe gusa kiri imbere y'ivyahishuriwe Yohana, hanyuma duce dusimba dusoma umurongo wa 14 n'uwa 15. Muraza kubibona uyu Enoke, kandi Yuda uyu ngomba kuvuga mu vyo Enoke yakoze, uza kubona yanditse icete kimwe mugabo avuga ibintu bikomeye cyane, mugabo kuwo ndiko ndavuga ari Enoke, reka tubanze tuvuge kuri we. Umurongo wa 14 uvuga ngo, kandi Enoke niwe yagira indwi uhereye kuri Adamu, yavugishijwe n'Imana ivyabo, ate uhoraho azaranye n'amasinzi y'abera biwe, kugira ngo acire bose amateka no kwemeza abatubaha Imana bose ko batsinzwe, kuko ibikorwa byose byo kutubaha Imana bakoze batayubaha, n'amajambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bavuze bayirwanya. Uyu mwanditsi w'iki cete ca Yuda avuga ivyo Enoke yavuze, mugabo usomye muri gwa rukurikiranye ubutumwa bwa Enoke ntabubona, mugabo Yuda aravuga ko ari we yabanje kuvuga ivyo abantu batubaha Imana, na cane cane akabivuga nk'ibizoba naho yari mu runganwe rwa mbere rugirindwi kuva abavyeyi bacu ba mbere babayeho, mugabo aragenda arongowe na mpwemu akerekana n'ibizoba mu gihe c'iherezo, kandi bibica binyemeza ico Bibiliya ivuga ko ari ivy'ukuri, kuko Bibiliya ivuga ngo kumana umunsi umwe ungana n'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ikangana n'umwaka umwe. Ucubona Enoke ariko aravugishwa ibizoba mu gihe c'iherezo, ariko aravugishwa ivy'amasinzi y'abera ingene azozana n'abagororotsi, ariko aravuga ivya Mesiya ingene azoza. Mugabo tuvuge yabibwira abandi, yabibwira abantu b'abagome, abantu b'abagarariji, kuko araho tubona ubugarariji buriko burabuno munsi tukiyumvira ngo butanguye ejo. Oya, no mu gihe ca Enoke yari mu bihe bidasanzwe, kandi nyuma yiwe kuko habaye urundi runganwe gushikaho Nowa nawe nyene ashikirwa, nawe nyene yavugishijwe mu gihe c'abagarariji avuga ubutumwa bwiza, ariko Nowa ntibigeze bamwumvira, kuko Bibiliya ivuga ngo usomye mu gice ca 6 ubona igihe ubugarariji bwari bumaze kugwira, abantu bihereza abakobwa, abarongora uko bashaka uko bagomba, baragarariza gushikaho Nowa abwira Imana imubwira ati baza ubwato, birambabaje ndamaramaje ko aba bantu bameze gutya, ntokwama nihangana ko babibandanya. Nowa aravuga ubutumwa bwiza, mugabo bamwumvise ni bande? Abamwumvirije n'umugore wiwe n'abana biwe n'abakazana biwe, ko muribuka ko ari bo bonyene binjiye mu bwato, abandi bamupinga ngo n'ubutama nibwo bumuhangayisha. Enoke avuga ubu butumwa bwiza mu gihe kitari coroshe, igihe kibi, kandi Enoke niwe yagira indwi, twabisomye, yavugishijwe n'Imana ivyabo. Ibi Yuda yariko aravuga nibiki? Usomye ku murongo wa 3, kuko n'igice kimwe n'umurongo wa 3 n'uwa 4, abwira abantu ngo bene data ndabahanura kugira ngo abantu bagwanire bakiranire ivy'agakiza abera bahabwa rimwe gusa. Imana ishimwe. Haragakiza twarose, mugabo ako gakiza ni ngombwa ngo tubere maso ico twakiriye muri Kristo Yesu, kuko abantu babi, abantu bahakana ivy'Imana bari bahari kuva igihe ca Enoke, kandi Yuda yaravyanditse ko cari igihe c'abagarariji. Uyu Yuda avuga ngo baza muri mwebwe bafise ishusho yo kubaha Imana, ngo barabanyegeteramwo, mbere harimo n'abamera nk'abigisha ivy'ijambo ry'Imana. Abo rero ariko arabadondagura avuga ati abo ni ivyubirizi, abo no mwisangira ivy'Imana kwanyu mube maso ko mwishengero baranyegetera. Aha Enoke nawe Yuda cavuga no kuvya Enoke rero, urujya murongo wa 15, kugira ngo acire bose amateka no kwemeza abatubaha Imana bose ko batsinzwe, kubw'ibikorwa byose byo kutubaha Imana
bakoze batayubaha, n'amajambo canke amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bavuze bayirwanya. Uyu munsi ibyo kurwanya Imana no kwera kwayo mbega birahari mu isi yose. Mbega ibisi ko Yesu yari yarabivuze hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice ca 24 uhereye ajya ku mirongo ya 34, ariko aravuga ingene abantu bazoba banka Imana, avuga ingene abantu bazoba bagarariza Imana ku rugezo rwo hejuru. Muri ino minsi ariko higishwa amajambo y'Imana abakozi b'Imana Imana ikoresha kugira ngo ntiduhendwe. Burya nta bihari turiko turabamwe abandi batabayemo. Amajambere ari imbere ya Nowa, abakurikiye urunganwe bamara imyaka 120 hari ibyo batamenye. Kandi natwebwe uno munsi tuvuga ko ku isi hari imiliyaridi zingahe z'abantu, hafi indwi, umengo ni ivyo nzi sindabizi, imiliyaridi zirenga indwi z'abene gihugu. Mugabo boraba ubugarariji buri ku isi ubu hariko harakoreshwa na bwa buhinga umukozi w'Imana heruka kutwigisha vy'ama intelligence artificielle, aho bagomba gusubiriza Imana bakayisubiriza ivyuma. Ivyo bivuga ngo ubwo bugarariji bwarahabaye, bwarahabaye n'ubu buriko burahaba, bikaba biteye ubwoba rero iyo buriko buraba no mwishengero. Abantu bishushanya n'abakozi b'Imana, abantu bishushanya n'abantu bavugira Imana, abaririmbyi beza, abavuga butumwa beza, mbere biza amateoloji menshi. Mugabo uyu Yuda ariko aravuga ati abo bantu abo ku 15 twabonye umurongo uvuga ngo kugira ngo azacire bose amateka no kwemeza abatubaha Imana bose ko batsinzwe ku bikorwa byose byo kutubaha Imana bakoze batayubaha, n'amajambo yose akomeye y'abanyabyaha batubaha Imana bavuze bayirwanya. Uyu munsi hari abantu bagwanya Imana, bakagwanya ivyo yaremye, bakagomba guhindura ubusa zango n'imiryango, abantu babagabo babengukana, abagore babengukana. Ivyo vyari bihari n'imbere y'umwuzure. Uno munsi niho tugeze. Kandi kinyemeza iki Yuda yari karavuga ati mwibuke bene data bakundwa, ati byo umukozi w'Imana yagirindwi mu rukurikirane rw'abasogokuruza yavugishijwe, ati mumenye ko ariko biri. Kandi na Yuda yanditse ibi aheze imyaka irenga 2000. Turi mu gihe ciherezo rero, kandi ntihagire uwihenda ku Mana. Aba babivugishijwe ku ntango y'uruvyaro rugirindwi, kandi Yuda abivuga hagisigaye imyaka 2000. Kandi n'abavuga butumwa buno munsi bavuga ukunyene. Mugabo mwibuke ku Mana ko ataco biyitwara, ni wagarariza Imana ukayanka uzopfa, hanyuma uburindiriye umunsi w'urubanza rwawe, kuko yarabivuze abatubaha Imana ni ngombwa ngo Imana izibacira urubanza. Ico ngomba kuvuga niki, biragukeneye kugendana n'Imana ataburyarya. Uri umupapa uri ngaha, gendana n'Imana. Uri umumama turi kumwe, gendana n'Imana. Uburongozi n'abapastori si ngombwa ngo bigume inyuma yawe. Oya, Imana iri he mu ijuru igendana nawe, irakuzi. Abasore turi kumwe, gendana n'Imana, kuko uyu yajanywe mu ijuru nk'icitegererezo kandi nk'umushuzo yagendanye n'Imana. Afise ibikenewe byose. Yarabaye umusore nimbura umusore, yarabaye umupapa nimbura umupapa, yararongoye umuryango neza nimbura umurongozi w'umuryango. Nagomba nguhamagarire ngo baze umutima wawe. Nagomba mu gusozera nsome amajambo make ari mu cete canditswe na Petero. Icete ca mbere ca Petero, igice ca mbere, dusome umurongo wa 13. Ndasoma icete ca mbere Petero yanditse, igice ca mbere umurongo wa 13. Havuga ngo nuko rero mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibiboreza, mwizigire rwose ubuntu muzozanirwa mu kuzohishurwa kwa Yesu Kristo, muvuge muti amen. Hari ingene dutegerezwa kwitwara mu kurindira amasezerano yasezeraniwe abizera abagendanye n'Imana.
14 havuga ngo mumere nk'abana bagamburuka ntimwishushanywe n'ukwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cy'ubutamenya bwanyu, ariko nk'uko yabahamagaye ari yera namwe abariko muba abera mu ngeso zanyu zose, kuko handitswe ngo mubabera nk'uko nanje nduwera. Mumvugire ngo amina. Iyaduhamagaye niyigize gute? Kandi natwe dukwiye kubabera nk'uko nayo iri ari yera. Umviriza umurongo wa 17 uvuga ngo kandi kuko iyo mwambaza muyitaso ariyo icira umuntu wese urubanza rukwiranye n'ivyo yakoze, itarobanuye ku cubahiro, mumare igihe cyo kubinyamukira mutinya, muzi kw'ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwatojwe n'abasogokuruza atari bishira nk'ifeza n'izahabu, ariko mwacungujwe amaraso. Haleluya. Mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya Kristo. Haleluya. Abantu bacungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo ntibikeneye ngo bamere nk'uko Yuda yavuze ingana abantu bazoba mu gihe ca nyuma bishushanya n'isangira ry'abana b'Imana bakaboneka nk'ivyubirizi. Naratangaye muri iki gihe uraza kubona abantu binjira mu rusengero mugabo bariko baranenga abana b'abakobwa bakubita amadansi, ugasanga we nta kindi camuzanye, akubita dansi nawe akaguma arahaba nanenga ati anangariye ati abamama Imana yahezagiye abantu bahamagawe n'Imana, kandi uhamagawe n'Imana ni ngombwa ngo imusige. Erega hahara aho umengo abantu bari kuri ekran, abantu bapfuye imitima akaguma anenga ujya mukobwa bashitse muri quartier abanza kumwibwirisha ngo bwana sifiwe, kumbe ni yawucive. Abayuda yarabavuze ko baza mu nsengero bakiyorobeka, mugabo arabatsibwa ku rubanza, abiteguye gutsindwa n'urubanza. Mugabo Petero avuga ati bakundwa, umva ugiye kuza arazi imitima. Mu ntunge navuze imvugo nk'ikayo birengeje urupimo. Imana ihezagira abanyakigobe ko bahamagawe n'Imana, kandi umutima wanje nawuvuga ataburyarya nimba hari abantu nubaha nimwebwe, harimo abantu bahamagawe n'Imana. Mugabo abo vyo babigora nabo uyu n'umwanya. Twumvise mu majambo Petro yavuze avuga ngo kuko Imana izocira urubanza itarobanuye abantu gucubahiro. Muraza abanyacubahiro no mu isi hari imanza zitabakorako, mbere hari n'amategeko abakingira. Mugabo uyu mwami agiye kuza azocira urubanza umuntu atarobanuye kucuri. Icuri cyose hari Imana iri mu ijuru ari ngombwa ngo uzohagarara imbere y'intebe y'amateka. Itarobanuye kucuri kucubahiro, itarobanuye umuryango uvamwo, uryara imiryango abana babo bakoze amakosa bafuye kumubona ababafunze bonyine baca nuwo kwanaka mureka sohoka agenda. Mugabo Imana suko imeze. Nagomba mvuga iki? Biradukeneye abana b'Imana kugendana n'Imana, tuzi yuko wagiye guca urubanza azorucira abarucibwa. Mugabo twebwe ubwo twociriwe Yesu yararubonye ku musaraba, nta rundi tuzocibwa. Azobazanywe no kugira ngo aze kuducungura abacungujwe n'amaraso. Twumvise ngo nayi igiciro ayo abana b'Imana. Imana ibahezagire abiyumvamo uwo mugisha, tubatera intege ngo bagendane n'Imana. Igihe kimwe kizoshika inzambi ivuge dusanganira umwami mu kirere. Mugabo umuntu ari hano atarizera umwami Yesu, ndavuga ngo turi mu gihe ciherezo. Mugabo ubutumwa bwiza nagoma nabugushikirize ngo bwakire. Gendana n'Imana utarakizwa, akira Yesu nawe wige kugendana n'Imana. Iyashoboje Enoke ntishobora kugushoboza nawe niba uri umupapa cyangwa uri umumama, uri umusore uri inkumi. Nagomba dufata akanya ko gusenga Imana. Mbwira umuntu atarakizwa hari Imana itarobanura abantu ku butoni.
icuri cose wibuke kutavutse uri impene canke igikoko basi mvuge ngo watomboje nabi. Impene iyikuze iba ari ico kurya cawe we na jewe ntazo barambuza kandi kuyirya sinzosaba ikigongwe ko sinzoba njunje zaremewe kuribwa. Mugabo wewe ko wavutse uri umuntu naho woba uvyibushe gute ntabwo uzokurya bika kumpanda niho hakurorereye. Mugabo inyuma yaho hari urubanza rw'Imana izoca ku bantu bose kubahambaye n'aborosha itarobanuye abantu ku butoni. Wowe utarizera umwami Yesu ndakwinginge uyu munsi ntugende. Ubutumwa nakuzaniye buvuga ngo gendana n'Imana, imenyereze kugendana n'Imana kuko hari umugisha ubiherekeza. Wanse hari urubanza rufatiye ku majambo yavuzwe n'abanyitangiye, abariko baravuga uno munsi nanje ndimo n'abazovuga ejo bazoza, kuko babibwira abantu ni ngombwa ngo Imana izocira urubanza abanze kwizera. Uragomba kwakira umwami Yesu, waramwizeye, ugomba kugendana nawe. Va hasi dusenga Imana. Uri umupapa uri ngaha, urugo rwawe ururongora neza, Imana niyibizi. Mugabo nari numvise nosengera ingo kugira ngo tugendane n'Imana nkuko Enoke atubera iciterezo ciza. Dusabe abapapa mwese mube hasi, abapapa abubatse, abantu bubatse ingo, kandi duca duhamagarira n'abamama bose mube hasi. Abamama kuko urongora abantu iyo bakwemereye, iyo bagomvye kuvyanka baravyanka. Abapapa n'abamama mube hasi. Mugabo mvuze ivyo gusa sinoba ndashikira n'abasore n'inkumi nabo nyene mube hasi. Ndagomba tugira isengesho rimwe muri rusange. Hari ubundi Imana igira, ndagomba ngo urigire isengesho. Hari Imana iharira nimba utarakizwa, Imana iringaha. Ngabo kandi uri umupapa uri umumama, birakeneye ko tugendana n'Imana. Yesu kuri wewe rigiri sengesho tugomba dusenge. Sunyakire